twe nazo turi hataba mwibarabara. Mwibarabara kandi mwambwiye mu bamubwiza. Niwe twarondeye aho turyama. Eric, nawe ubahe? Jewe ndaranga kuri kotewe. Uraranga kuri kotewe? Muhira aho wavukiye ni hehe? Muramvya. Imuramvya. Urafise abavyeyi bose? Oya. Ufise nde? Papa. Kweri kino ni waje ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Umugore akira kabiri papa yazanye yaranyirukanye. Claude nawe muhiri wanyu ni hehe? Mu Kirundo. Mu Kirundo. Washitse Bujumbura gute? Ni umuhungu yanzanye ngaje kundangira akadaca tugeze kuri kote bashambwa ndamurindira carigira. Ya Muhi jiwacu ni Karusi. Wowe ungana uku waje uva Karusi? Vyagenze gutugira uva Karusi? Jewe fata papa afata nabi. Gwati mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndakwakiriye. Ndakwakiriye. Mwami. Mwami. N'umukiza. Umukiza. Mu bugingo bwanje. Mu bugingo bwanje. Harira ibyaha byanje byose. Harira ibyaha byanje byose. Ungira umwana wawe. Ungira umwana wawe. Shalom shalom ndabaramukije mwebwe mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi ku migabane 5 ndabifuriza ngo amahoro y'Imana ganze imitima yanyu no mu vyanyu no mu banyu mushishikare kwagukirwa Imana ibagirire neza. Kuri mikoro nkuko mubibona ni Daniela Irakoze tukaba tugiye kubona mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro ndazi neza ko kitaza kukugwa nabi, ikiganiro citwa siwe wenyene. Ikiganiro gishasha ariko kije giteke ibintu vyinshi aho ngiye kuvugana n'abana bo basanzwe baba mwibarabara, abana badafise uko babayeho. Rero tugiye kuganira nabo kugira ngo batubwire ubuzima barimwo nuko bimeze kugira ngo tubandanye gutezanya imbere. Reka ndabahe kaze. Ni sawa? Witwa nde? Twizere Willy Claude. Oya doza kajwe. Twizere Willy Claude. Kwizera Willy Claude. Nawe? Kwizera Imana Claude. Mwese mwitwa amazina asa? Kwizera Imana? Tuyizere Willy Claude. Tuyizere Willy Claude. Nawe? Kwizera Imana Claude. Kwizera Imana Claude. Nawe? Bizimana Eric. Oya vuga cane ndagusavye witwa nde? Bizimana Eric. Bizimana Eric. Claude nawe Claude Eric. Sivyo? Reka twegere ngaho imbere rero gatoya. Claude ndakubaze ikibazo kimwe. Usanzwe uba hehe ko twagusanze muri imicungarano yo ngaha? Usanzwe uba hehe? Mba mu Bwiza. Mu Bwiza hehe amajaye? Kugindwe hajya kuri station. None kweri kinagusanze haje nagusanze? Naho mba nagiye kurondera ivyo kurya. Ni urondera ivyo kurya? Ukabirondera gute? Ndakorera abantu nyene bakampa ivyo kurya. Claude wundi nawe avyo witwa Kwizera? Nawe uba hehe? Chemba nyina mu Bwiza turabana noyo. Murapanze? Muri pangi y'inzu? Oya nazo dufise. None mubayeho gute? Inzu muri ha muba kwande? Twe nazo turi hataba mwibarabara. Mwibarabara kandi mwambwiye mu bamubwiza. Niwe twarondeye aho turyama. Eric, nawe uba hehe? Jewe ndaranga kuri kotewe. Uraranga kuri kotewe? None ga Claude ndakubaze. Muhira aho wavukiye ni hehe? Muramvya. Imuramvya. Urafise abavyeyi bose? Oya. Ufise nde? Papa. Kweri kino ni waje ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Umugore akira kabiri papa yazanye yaranyirukanye. Yakwirukanye kubera iki? Kubera ntibyakunze ko tubana neza. None kubera iki bitakunze ko mubana neza? Habaye iki? Urashaka kumbwira neza kugira ngo basi ndavyumve kandi ntumishe sivyo? Jewe yarashobora nko kunuma ahantu nkasamara hanyuma ngarutse akanjya umutima uryaheze iminsi hacaza umwana avuye ni Bujumbura arambwira ngo azane ngo aje kundangira akazi ushize kuri kote wacaranyumanganya. Mva yaciye agenda. None uramuzi umurondeye uwo murongo? Oya.
none mwabana hariya nyene muramvya iwabo urahazi none uwo kubwira usubire muhira wawe vyemeye vyakweri Claude nawe muhiri wanyu ni hehe mu Kirundo washitse Bujumbura gute ni umuhungu yanzanye ngaje kundangira akazi tugeze kuri kote bashambwa ndamurindira carigira yakukuye mu Kirundo akwemereye akazi mushitse kuri kote bacaragenda none vyagenze gute Eric ingo wewe ihagararire ngaha sivyo none umaze gushika Bujumbura waciye ubaho gute ko yaciye kwirukana byace bigenda gute cinararonde yahongiye amanyezi ngo kuri kote bukora naringira mushasha ndaronka umuntu amendero y'umunsi ayo mabukeye nyene ndaharara cambwira ati wewe urondera handi uja kuzurara none waci byace bigenda gute waci uvyifatamwe gute narandi amara kudiga ndayabura wararondeye amare kuri urayabura nivyoroshe nawe ga Eric vyagenze gute kugira ushiki Bujumbura muhira ni hehe muhira jiwacu ni Karusi wunga nuku waje uvi Karusi vyagenze gute ugira uvi Karusi je fata papa afata nabi papa gufata nabi ufise abavyeyi bose ufise papa mama na ufise mama yarapfuye none kwereki wacuzi Bujumbura uramusiga papa wenyene hariya mu Kirundo ni mu Karusi vyagenze gute kugira ngo umusige papa hariya urafise abo mvuka ego bariho none kwereki wabasize abo tuvukana neje papa aguma nkubita none naciye mitamwo kumubisa none uri mukuru muhira yego ni uri mukuru muvukana muri bangahe muvukana turi bane muri bane batoyi wawe urumva waciye basiga hariya iwanyu yego nivyoroshe nukuri nivyoroshe Claude nawe ugira kangaye muhira ndi uwambere nawe uri uwambere none batoyi bawe basigaranye nani na papa niko iki wabasize we bonyene bo bari abakobwa bari abakobwa none mu buzima murimwo waragiye kw'ishuri wagarukiye mu wakangaye mu wa gatanu kubera kino niwe wahisemwo kubireka kubera baguma banje umutima ibikanga kunona kwiyomangana kw'ishuri urumva mugabo warabitora wo gusubiza kw'ishuri wosubirayo vyakweri wasubira kw'ishuri nawe wahora wiga mu wakangahe mu kabiri wahevye ufise imyaka ingahe 13 kubera kino niwe wabihevye nabuze impuzu wabuze impuzu z'ishuri none uwo gusubiza kw'ishuri wumva wosubirayo asubirayo vyakweri nawe ga Eric wanje mbwira ikintu catumye uva kw'ishuri wahora wiga mu wakangahe Jesse nigeze niga nigeze wiga kubera iki none utigeze wiga ntiwagiye kw'ishuri kubera iki papa yase ungurira impuzu n'abavyeyi banse kugutwara kw'ishuri yego none ubu umuntu yoza akavuga ati ngira ndagusubize kw'ishuri ka uhindukire hariya sivyo uwo gusubiza kw'ishuri akavuga ati nje ngoma kugutanguza kw'ishuri ndagutanguza ugende kwiga nawe wo vyemeye yego ukemera ugatangura mu wa mbere yego okay none muri ubu buzima Claude mubayemwo mufungura gute bigenda gute kugira mufungure jewe ndagenda kuri kotebu nkogereza ivyombo umuntu nkamuvomera amazi hageze saa sita akangaburira no mwijoro nawe bigenda gute kugira ufungure nje nuko nyene nawe ndogereza umuntu ivyombo mugasi noza misi yose uno musi sinarosa aho nkora canza ngenda saba boss bakama kurya none urumva ntiwafunguye rero no munsi oya sindarya kwenu wambeshe nurarya kuva mu gitondo birakomeye cane none bigenda gute ko wavuze ngo muba mubwiza mwese muba mubwiza we wavuze kubanga kuri kotebu aha kuri kotebu canke muhira aho muba mubwiza murara hehe murara kwande mubayeho gute ahantu murara twera mu basi aduhaye ahantu tuba turiryamira umubosi nta kintu na kimwe abafasha ayara murara hehe murara amaja hehe eske ni mu cumba ni muri salon hehe
ni muri saro. Muri saro y'uwo muntu nyene. Wow, numwana mwiza. Nawe murabana? Nawe ucurara hega Eric? Cendera ku restaurant. Urera kuri restaurant? None ibikoko bije nivyo kurya? Oya turarana n'abandi bahakora umuntu yamaye basi ndaro nzoze ndigamira. Yo Imana imuhezagire cane. None nka wewe Claude urabona ufise imyaka ingahe? 16. Ku myaka ugezeko niki kintu wumva uzoba muri kazoza naho uri mu buzima nk'ubu buzima bwo kutaba muhira bwo kutaba hafi y'abavyeyi niki kintu wiyumvamwo nka jewe nakuze mvuga ati nje nzobumenyesha amakuru nako byakunze nawe muri wewe wifuza kuzobiki? Je nifuza kuzoba umudokiteri. Bari bisaba kuja kwishuri. Imana iguye kuja kwishuri nukuri. Nawe rero ushaka kuzobiki? Umuganga. Bisaba ariko ko wiga. None uwo kuronkera aho wiga byokunda ko wiga. Byokunda. No cumira nka babana baca bateshuri bakaca basubira aho bahora bakora. Byakwere. Yego. Nawe niki kintu wifuza kuzoba muri kazoza wifuza kuzoba ushaka kuzoba mukuru w'igihugu canke umuganga canke umwigisha niki kintu umva uzoshaka kuba? Je shaka gutera imbere nk'abandi. Shaka gutera imbere mu buryo bwahe donc shaka kumbwire uzobiki? Je nokora mwibarabara. Oya gukora mwibarabara wumva wo buteye imbere. Uyambwira ikintu tije nshaka kuzoba uyu nshaka kuzoba naka mbarira. Ufisise kuravuga isarire je warinye? Wifuza kuzobiki? Shaka kuba umuganga. Shaka kuba umuganga. Imana izobiguha sivyo? Uravyizeye? None ndababaze kwanza munyishurire hamwe muhora mugenda gusenga. Twe turagenda. Usengerahe? Ahajya mu bwiza. Shengera ryahe? Jya mu ntoze Katolika. Nawe ni usengera? Nawe? Jesi senga. Kwiri kudasenga? Nta zindi mpuzu ufise. Nta zindi mpuzu ufise. None ugenda gusenga kubera impuzu? Nawe mbwira muri zo nyene? Abantu muri ko murakurikirana kino kiganiro ndibaza muri ko murumva ubuzima ababana babayemwo bamwe bareka kuja gusenga kubera badafise impuzu kubera ubuzima babayeho bukomeye ariko ndazi ko hari abantu Imana yahezagiye bashobora kugira ikintu bakoze kuri aba bana barashaka kwiga barashaka gutera imbere hari ico bifuza kuzoba muri kazoza nimba ubona warateye imbere nimba ubona hari aho washitse ndagomba kugira ikintu ufashije bano bana none nike kintu mwifuza ko abantu nk'abantu bariko barakurikirana iki kiganiro bo bafasha nike kintu wumva wibo gufasha bafasha yuko nova mwibarabara hamuka cujaye nkaja muhira canke nkaja mu wundi muryango kubera je muhira sinosubirayo muhira ni wosubirayo oya kweri cyumva utosubirayo kubera baramfata nabi cane none nk'ubu bishitse Imana ikaguhezagira ukaba umubosi ukaronka ibintu byinshi ukaronka imodoka bigasaba kuja muhira ntiwojaye kwe nojaye wojaye kubabwiriye nojaye ngiye gushinga inani ndababwira yuko nabaye umubosi none urizera ko Imana ishobora kubigukorera uravyizera kwe nike kintu uhora wiyumvira mu buzima ukumva urababaye niyumvira iyi niyumviriye turi kumwe na mama noca mbabara uca wumva gute wiyumvira uri kumwe na mama yaragusize wenyene none uhora wiyumva gute donc shaka kumbwira ikintu ati iki kintu iyo ndacibutse ndababara canke iki kintu carambabaje jewe iyo nibutse mama turi kumwe mu nzu turi nko muri salo turiko turarya ku meza noza numva mbabaye polisana none nawe nike kintu wosaba abantu bariko baradukurikirana hariya ikintu wumva bo gufasha ikintu wumva bo gukorera kugira ngo uve muri ubu buzima cyo bari giki Jesabe ko bankora mwibarabara kashira muhira nkaja mu ishuri ukaja ku ishuri yego wo kwiga neza niki kintu kimaze kugushikira mu buzima ukumva urababaye ukumva uracitse intege ukumva no kurira bigashikuka biramaze gushukukarira yego niki kintu kiora kibituma rero ubabara kuburyo ko nabona mama namushika nabo tuvukana bica bituma ubabara
Ego. none Imana iguhaye uwundi muryango atari mama wawe, wumva mama wawe ko Imana yamukunze kuturusha, wovyifatamwo gute? Wovyemera? Oya. Imana iguhaye uwundi muryango, abavyeyi bawe bakurera, ntiwovyemera? Navyemera. Wovyemera? Ego. Nawe Gaerike, nikihe kintu wosaba abantu bariko baradukurikira? Erega hari abantu bariko baraturaba ko baradukurikirana, zurabareka kugira bakubonere, kugira ngo ubabwire ikintu wifuza ko bagufasha, sivyo? Bari abantu bariko baradukurikirana, ubabwire ikintu bogufasha. Ikintu uvuga ati je ndashaka ko mumfasha iki, bariko barakumva, urabona hariya bariko barakumva, uvuga ikintu bogufasha. Je senga Imana bankure mwibarabara hama ntahe. Bagukure mwibarabara hamuta, ushaka gusubira muhira? Yego. Canke nk'umuntu yo gushira ahantu akakurera akakwigisha, vyo vyokunda? Yego. Mugabo wifuza gutaha muhira? Yego, no gutaha ndavyipfuza. Nta kindi kintu umva abantu bariko baradukurikirana wobasaba? Yego. Wobasabiye? Ikintu nsaba, ikibazo nabafise. Ikintu wifuza ko bogufasha, ikintu wifuza ko bogukorera? Ikintu nifuza ko bofasha, nokwifuza ko banyambika agahuzu. Yego. N'agafaranga nyamba bagafise. Amafaranga hamwe yakoze iki? Amafaranga nkayashira abo tuvukana nabo nkabagurira nk'ikintu. Ndibaza abantu muriko muradukurikirana, muriko murumviriza ubuzima bw'Ababana babayemwo, muriko murumviriza ibibazo bafise, barakeneye. Uyavuze ati ndakeneye umuntu yomfasha akansubiza ku ishuri, ati ndakeneye umuntu nk'umuryango yonyiyegereza, kuko hari igihe bishika nta muvyeyi afise, akiyumvira abavyeyi biwe akumva arababaye. Uyundi nawe yavuze ati nanje ndakeneye umuntu yonkura mwibarabara akanshira mu nzu akanyigisha. Bose niko babivuze. Rero ku bantu bafise umutima w'urukundo, abantu bafise rwa rukundo nyene, rwa rukundo Kristo yatubwira, rwa rukundo Imana itubwira buri munsi, ndifuza ko hari ikintu mwokora kuri Ababana. Rero imbere ko turangiza kino kiganiro cacu, mwambwiye ko mwifuza, wambwiye ko wifuza kuba umudokiteri. Nawe? Muganga. Nawe? Muganga. Mwese rero mushaka kuba abaganga. None umuganga iyo ariko aravura akoresha iki? Akoresha imiti. Akoresha imiti? Nta kindi kintu akoresha? Ubwenge nta kindi? N'amashuri. Oya mvuga ariko aravura nk'umuntu, dufate nk'umuntu yakomeretse, akoresha iki? Arambara amaga ku kuboko. Hama agakoresha n'ivyuma. Agashirako n'imiti. Agaca muvura. Nawe umuganga akoresha iki? Kumva ushaka kuba umuganga akoresha iki kugira avure abantu? Arambara iga ku maboko, yambaye iga agaca afata nyene ivyuma nyene akamukora neza. Yambaye yakomeretse agaca mubarira n'inyutsi. Nawe umuganga, wabona wavuze ko ushaka kuba umuganga, sivyo? Kandi wowe umuganga mwiza, sivyo? Ni ikihe kintu umuganga akoresha ariko aravura? Gikomere. Ari nk'igikomere, ari umuntu agwaye malaria, ikintu akoresha? Nafata akambariga, agaciza n'umuti w'igikomere, agaca coza, agaca ashirako umuti, agaca ashirako ipasuma, agaca muha n'ibinini vy'ico gikomere, agaca mugira imise biheze ivyo binini, bigaca ziragaruka kubitora. Okay. None Gaerike, wambwiye ngo ntugenda gusenga kubera ubura impuzu zo kwambara. None uwo guha impuzu zo kwambara woza uragenda gusenga? Yego. Wosengera hehe? Woca usengera hehe? Wosengera aho. Hari urusengero? Ruriho. Witwa gute? Je ntago nzi kweri, gusa ruriho. None ngaruke kuri Claude, ikintu wavuze ko usenga, uramaze kubatizwa? Vyakweri? Yego, navuye ruguru nararose batisimu ya mbere. None wakwemera kubatizwa mu mazi menshi, ukakira Yesu Kristo nk'umwami, akaba umukiza w'ubugingo bwawe? Wovyemera? Uzoze gusengera iwacu? Vyakweri? Nikihe none nk'ubu bishitse ugakizwa ukakira Yesu Kristo kuba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, niyihe ngabire wiyumvamo? Nikihe kintu uvuga ati nobo muririmbyi, nobo umupasiteri, umuvuga butumwa, nobo umucuraranzi, nikihe kintu wumva wokora mu rusengero? Naho umupasiteri. Umupastori?
Okay, mbwira ijambo rero uzi ku mutwe. Jambo. Gira. Ijambo dufate ubabwire ijambo ry'Imana ko wumva woba pasteur. Kata bibiri yafise. Oya, kuvuga ubutumwa n'ibisaba Bibiliya worababwira ati ijambo ry'Imana riravuga uku hamukacu babwira ubutumwa. Ayaho narifise bibiri. Oya basi nta murongo uzi ku mutwe basi wafashe ku mutwe. Aya. Umuntu rero agomba kumumvuga butumwa asoma ijambo ry'Imana cyane mugabo gusoma urabizi. Ubwo Bibiliya woyitora ukayisoma. Ukaca pasteur. Nawe niyihe ngabire wumva muri wewe ikududubizamo bwati jewe nkijijwe nzomuririmbyi canke nzomuvuga butumwa canke nzomumucuraranzi mvuze instrument zo mwishengero canke nzomuprotocole niyihe mane wiyumvamo wewe nzomuvuga butumwa umva wogo muvuga ivyo Claude wundi yavuze kweri kuzomuvuga butumwa kubera nyene naba nyene ariko kazi fisi none ushaka kumuvuga butumwa mbwira basi umurongo warafashe ku mutwe uvuga ati je n'ubu nyene nushobora kuvuga ijambo ry'Imana cyase ndabatizwa nurabatizwa mugabo urifuza kubatizwa mu mazi menshi kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ushobora kuvyemera ubu nyene ukamwakira wavyemera nawe wakwemera gukizwa yego ufise imyaka ingahe 12 ukwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe yego Claude nawe wakwemera kwakira umwami Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwawe muri aka kanya nyene byoshoboka urizera neza ko wobikurikiza ikiganiro cacu turiko citwa ngo siwe wenyene burya ibibazo murimwo canke ingorane murimwo simwe bwimwe nyene muzibayemwo hariho nabandi bazibayemwo ndetse ugasanga babayemwo nibindi ugasanga bikomeye cane kubarusha ariko rero ko mubinyemereye sivyo ndagomba rero ivyo ndavuga mu bisubiremwo sivyo twegerane rero Eric twegerane sivyo muze murasubiramwo ivyo mvuze muvuti mwami Yesu muvuge cyane kugira ngo n'abantu bavyumve n'abantu bakora dukurikirana bavyumve uvuga ati mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje harira ibyaha byanje byose ungira umwana wawe sinzosubira gukora icaho ukundi unyandike mu gitabo c'ubugingo umfute mu gitabo c'urubanza mw'izina rya Yesu Kristo amen. Ubu rero muri abana b'Imana sivyo nimuzosubire gukubitana nimuzosubire webere nushaka abantu bari hariya bagumi bakubona sivyo waravye kuzo bo muganga nimuzosubire gukora icaha nimuzosubire gukubitana bonye mugenzi we ko bariko baramurenganya umuvugire kuko ndibuka umunsi umwe nari mvuye mu bikorwa by'Imana nyene ngeze ngaho umwana basanze nasanze umwana mutoya cane bamukubise ikidaje mu mutwe gukubera yaciye hejuru y'abantu bariko baranywa umunsi narababaye narumvise mbabaye uwo mwana twamujanye kwa muganga ari mwijoro tumujana ahantu bamuvura ntivyari byoroshe rero ndabasabye ko namwe mubonye abagenzi banyu bari bahuye n'ibibazo bagize ikibazo mubafashe sivyo urabinyemereye uzosubira kurenganya abandi bana oya Imana izokugirira neza kandi ndabaremeshe ko Imana ibafitiye imigambi myiza ntimwihebure ubuzima muri mwe no munsi buzohinduka nishure gusa Imana ishatse kubacishamo kugira ngo ejo muzomenye gufata abandi bantu neza ndizera neza ko Imana hamwe mwukurikiza ibi mwambwiye mwemeye imbere y'abantu mwavyemeye imbere y'Imana kandi hari n'abandi bantu ariko barabakurikirana nimwambesha nimuzo mubeshejewe muzo mubeshe bari abantu kandi muzo mubeshe n'Imana yo mwijuru sivyo ivyo uranyemereye kuzogenda gusenga yego uzoza urasengera he muri Gatolika ni muri Gatolika kandi wamwakiriye Yesu Kristo nazanda nyene mu Pentecote reka ntaco uzorondere ahantu hari urusengero sivyo urondere ahantu hari urusengero uvugane na pasteur umubwire agusengere bihagije kuko jewe amavuta y'ubupasteur ntayo mfise sivyo rero azogufasha kandi azobafasha rero nike kintu mwobwira imbere ko turangiza kino kiganiro cacu nike kintu mwobwira abantu bariko baradukurikirana muri uyu mwanya ndababwira yuko boja hamwe bakagira umugambi wo kudukora mwibarabara gusa nakindi
none nk'umuntu yozana nk'umukuru w'igihugu yoza aho uri sivyo akakubwira ati Claude jewe ndi umukuru w'igihugu mbwira ikintu usaba wo musaba iki umukuru w'igihugu jewe namusaba yuko yomfasha nkazomara amashuri nanje nkashika mu rwego agezeko. Urumva wifuza kugera no mu rwego agezeko canke ukanarushiriza n'ahageze nawe n'ikintu nk'umukozi w'Imana yo umukuru w'igihugu yoza aka kanya avuga ati Claude jewe ndaje ndi umukuru w'igihugu mbwira ikintu usaba wo musabiye Tena musaka nkora mwibarabara nyene nkaja muhira nkaja mu ishuri akagukura mwibarabara akagushira mu ishuri Eric nawe ikintu wovuga ati nk'umukuru w'igihugu araje kubatemberera hajya mwirigwa nike kintu wo musaba Jewe no musaka nahana aguta umva wifuza gutaha muhira yego nene gushika iwanyu bisaba amafaranga ngahe 10,000 byonyine 10,000 kandi utashoboye uja ku ishuri yego Chuti bagenzi rero mwariko murakurikirana kino kiganiro cacu siwe wenyene twaganiriye n'ababana batoya bababwiye ikintu bifuza bagerageje kuvuga imitwaro canke ubuzima barimwo babaye mu buzima butoroshe babaye mu buzima butaryoshe babaye mu buzima bugoye kurara mwibarabara si ikintu coroshe kurara mwibarabara si ikintu ciza murabizi kubabizi ariko ndizira ko Imana hari umuntu umwe canke babiri igiye gukora kugira ngo dufashe bano bana n'abana b'igihugu n'abana bacu n'abana bejo n'abana bazoshika kure n'abana bazoteza igihugu imbere rero abantu bafise umutima wo gufasha nukuri mugire ikintu mufashije rero turarangirije kino kiganiro hano niba wifuza ico wokora uraza kubona nimero ngaho munsi uratelefona kugira ngo dushobore gushigikira bano bana bo mwibarabara turabe ko igihugu cacu cotera imbere kuko aba nibwo Burundi bwejo ndabashimira rero cyane bonye kino kiganiro kora partage ugire s'abonner kuri YouTube channel yacu ukore s'abonner kuri Facebook yacu kugira ngo uzohore uwa mbere kwibonera ibiganiro byacu umwami Yesu abahezagire